Banywanyi ba Hejuru TV turasubiye kubaramutsa no kubaha ikaze aho mudukurikiye hose muherereye. Tugiye kugaruka ku nkuru ndende kandi idasanzwe twabatohoreje. Hari abagabo babiri nibo tugiye kugarukaho, ni Alfred Innocent Musiremu na Ernest Musaba, bose bakoze mu nzego z'iperereza. Bose bari mu maperereza rero ahiga abantu, anyuruza abantu bakabagwa irengero. Hagibazwa rero nk'abagenzi bicara bakumvikana abakwiye kwica, ariko nabo hagati yabo ni umucanwa ku rwego rwo guhigana ngo bicane. Musiremu yaramaze iminsi asambishwa ku mugambi yoba arimwo kwica Ernest Musaba, none boba bapfiki. Nivyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru twabateguriye muri uyu mugoroba. Reka dutangurire muri Kigarama 2021. Hari inkuru yavuzwe cane kwenyinyurana hagati ya Colonel Alfred Innocent Musiremu yararongoye iperereza mu gihugu hagati ico gihe, ubu benshi rero bamwita DDI, hamwe na Colonel Ernest Musaba yarajejwe iperereza rya gisirikare. Ivyo bapfa vyari vyinshi. Musiremu rero ico gihe yagiriza Ernest Musaba ko amutwara akazi, ngo yamwivye inderetsi canke informateur, ko ariwe yarasigaye aronka amahera menshi y'iperereza. Ernest Musaba rero yagiriza Musiremu ko abangamiye abakozi b'iperereza rya gisirikare. Muri ico kiringo Musiremu yakorana cane na General Gabriel Nizigama, yari umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu. Ivyatuma benshi bibwira ko Alfred Innocent Musiremu ari we yegereye perezida Ndayishimiye. Ernest Musaba we yari yegereye cane Reverien Ndikuriyo, aza gutangara asanze hari amakuru menshi yatanze kwa Ndikuriyo ntiyashikira umukuru w'igihugu. Tubibutse ko muri ico kiringo iperereza rya gisirikare ryakoze ibara mu kunyuruza indiri z'abarundi atacamira, vyanashavuza Musiremu ko banyuruzwa urwego rwiwe rutabizi. Musiremu rero yari amaze iminsi yegura no ku mugambi wo kugandagura Ernest Musaba, kuko amabi yakozwe n'iperereza rya gisirikare muri 2021 ntiyareye Colonel Ernest Musaba. Mu mpera za Kigarama 2021 Musaba yarabugojwe n'umukuru w'igihugu. Perezida Ndayishimiye yoba yaranababajwe n'indiri z'abanyurujwe atabizi. Musaba nawe atangazwa n'ukumva ko atarabizi mu gihe we yarazi ko ariko akurikiza amategeko y'umukuru w'igihugu. Colonel Musaba ntiyakurikiranwe mu butungane ku mabi yakozwe n'iperereza rya gisirikare mu gihe yari arirongoye, ahubwo yahawe ikindi gikorwa kidasanzwe co kuneka abansi ba Perezida Ndayishimiye binyegeje mu nzego zihambaye z'igihugu. Colonel Musaba ni umwe bari bagize iperereza ryigenga rya Perezida Evariste Ndayishimiye. Igikorwa ca Colonel Musaba catumye Perezida Ndayishimiye amenya ko hoba hariho n'umugambi ugeze kure wo kumutembagaza. Zimwe mu ndongozi z'igihugu zoba zarateguye no kwankisha abanyagihugu. Perezida Ndayishimiye yabacishije mu kwanka ishirwa mu ngiro ry'ingingo umukuru w'igihugu ico gihe yafata gutyo, biboneka ko ataca amaze kubuza ivyankenerwa ko biboneka mu gihugu, harimwo igitoro, isukari, ifumbire, inzoga za Bralirwa n'ibindi. Arikwerekana kandi mu makungu ko atacahindutse mu bijanye n'agateka kazina muntu, kuko intumbero yo kongereza abanyuruzwa nico yarondera ari ukubuza ko hari igihinduka mu migenero y'Uburundi n'u Rwanda, gukomeza bidasanzwe urwego rw'imbonerakure rwayoboka akarwi gashaka gutembagaza Evariste Ndayishimiye. Abo Colonel Musaba yaneka nabo ntibari abana, baramumenye. Niho hoba haravuye n'umugambi wo kugandagura Colonel Ernest Musaba, umugambi woba warashizwe Colonel Alfred Innocent Musiremu nk'uko amasoko y'iyo nkuru mw'iperereza yabimenyesheje. Colonel Musaba yoba rero yarasimvye umutego w'abari bateguye kumurasa, mu nyuma uba haranateguye no kumuha ishano. Uwari kuri muha akaba yavuga ko ari umwe mu barongoye iperereza mu ntara. Umugambi rero waramenyekanye mu ntango za Myandagaro. Alfred Innocent Musiremu yakuwe mu mabanga yiwe kurongora iperereza mu gihugu hagati, aca ahabwa kuraba iperereza ryo hanze y'igihugu, gutyo abaratswe n'ubushobozi n'ububasha mu mabanga yahorana. Alfred Innocent Musiremu yasubirijwe n'umwizigizwa wa Perezida Ndayishimiye na Ernest Musaba ariwe Colonel Aloys Sindayihebura. Ubu Colonel Aloys Sindayihebura rero akaba ico gihe yarasubiriye General Gabriel Nizigama batazira TV mu kibanza c'umuyobozi mwishikira mu biro vy'umukuru w'igihugu.
Kuva rero ico gihe ahinduriwe amabanga Alfred Inosa Museremu ntiyabonekaga ku biro bikuru vy'iperereza. Abakorewe bavuga ko batazi ivyarimwo. Amakuru ahari yavuga ko yemeza ko yamaze imisi arengutswa kwisigura ku bijanye n'uwo mugambi woba wari werekeye iganagurwa rya Colonel Musaba. Alfred Inosa Museremu ico gihe yaratumweko gusambishwa muri parquet. Bamwe rero tangaje ko afunzwe ariko sivyo vyabaye. Kumbure ubutegetsi rero ico gihe ntibwashaka ko ivyo bintu bija hejuru. Impande zose rero zari ziziranye. Abashatse gukura Perezida Ndayishimiye barazi ko abizi kandi ko hakenewe no kwiha umwanya wo kubaka inguvu zose. Perezida Ndayishimiye nawe rero ico gihe yarazi ko abagiye bose umugambi wo kumutembagaza yahaye n'intumbero yo kubagwanya igihe kirekire, akagenda arigiza y'umwe umwe buke gushika aho inzego zose zizoba ziri mu minwe yabiwe. Perezida Ndayishimiye rero ico gihe yari anabizi neza ko mu nzego zihambaye z'igihugu n'umugambwe hari kumwe n'abantu batamunywa no mu mazi, ariko kandi yarazi ko hamwe yo kwaduka abarwaniriza rimwe bose byo hava bitamworohera kandi ko n'ubutegetsi bwohungabana. Ntawuzi ko iryo hangana ry'izo mpande zibiri izorangira. Nk'uko rero nabibabwiye n'inyinyurano rya Colonel Musaba na Colonel Museremu ryararengeye n'abo bagabo babiri gusa. N'inyinyurana rero ryari ku rwego rwo hejuru mu butegetsi bwa Perezida Ndayishimiye. Umwe wese muri abo babiri afise uwo akorera, bambe uruhande akorera, ariko izo mpande zibiri ntiziragera naho ziyerekana neza, ziracafukafuka kutumvikana n'urwango ico gihe zari zifitaniye. Hari rero inkuru yatangajwe na Pacifique Ninahazwe n'ubundi mwaka wa 2021 avuga ko inyinyurana hagati y'inzego z'iperereza kuko ico gihe hari hamaze imisi hagarikwa abasirikare bakorera canke bakorana n'iperereza rya gisirikare. N'ubundi mugwi rero wari ubangamiwe n'abasivile bahora baha amakuru iperereza ry'igwe SNL, abo bita informateurs. Ubu ico gihe rero bakaba barahinduye baja gukorera iperereza rya gisirikare. Mu misi rero ico gihe havuzwe inkuru ry'ihagarikwa ry'abasirikare Lieutenant Colonel Benoit Barungura na Jida Chef Aristide Segaterama begereye iperereza rya gisirikare bafashwe muri Nyakanga 2021 bamara indwi zitatu bafungiye muri SNL imbere yo kurungikwa mw'ebohero rikuru rya Mpimba. Uwo munsi rero naho baravuzwe inkuru y'ifungwa ry'abandi basirikare batatu bakomeye mw'iperereza ry'igisirikare be na bamwe mu informateurs. Tugiye rero no kubacira ku mayange n'ivyo izo nzego zapfa. Abasirikare batatu mw'iperereza rya gisirikare rero bafungiye muri documentation. Kameza abiri ari hafi gukwira niyo bafunzwe rero. Abo basirikare batatu mw'iperereza rya gisirikare bafungaho benshi bita muri documentation, no kuvuga muri Service National de Renseignement canke SNR hariya hafi ya Cathedrale Regina Mundi. Ico gihe rero abo basirikare bari Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru hamwe na Ajida Major Onesphore Ndayishimiye hamwe na Ajida Chef Bosco Ahishakiye. Ajida Major Onesphore Ndayishimiye afise matricule SC ubusa 699 batazira Bradock, abandi bakamwita Mufankuru. Igisongero c'intwagazangabo ico gihe cegukira polisi militaire, ariko agakorera cane iperereza rya gisirikare. Bradock rero yavuga ku mutumba Agasheke muri komine Murwi mu ntara ya Cibitoke ku mategeko yahabwa na Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru. Bradock niwe yishikiye ku rubuga ararongora ibikorwa bitari bike vyo kunyuruza abasivile bahavuye babugwa irengero hagati ya Ruheshi na Gitugutu 2021. Bradock rero yanyuruje abantu batari bake akoresheje imodoka yo mu bwoko bwa camionette double cabine yari ifise ku mpande uturongo dushaka gutukura. Imodoka yoba yaratanzwe n'umugambwe CNDD-FDD kandi kanyongwa n'umushoferi w'umugambwe yitwa Daniel. Wa kabiri wafashwe ico gihe ni Ajida Chef Jean Bosco Ahishakiye. Iki gisongezo c'intwarametero rero caravuzwe mu bameshi cane kuva muri 2016 aho yari yimonogoje mu kunyuruza abasirikare bahuze muri FAB no muri FNL. Yanavuzwe mu vyo kunyaga amafaranga y'abantu. Kuru yari Jean Bosco Ahishakiye rero yarakoranye n'iperereza rya gisirikare mu bubisha bwo kunyuruza abasivile mu mezi aheze mu mategeko ya Lieutenant Colonel Libere Niyonkuru. Kuva rero bafashwe mu mpera za Gitugutu 2021 bano basirikare bafungiye mu busho bwa documentation hafi ya Cathedrale Regina Mundi.
i Bujumbura. Mu vyo rero babazwa harimwo abanyagihugu bashika 5 banyurujwe mw'ijoro ry'uwa 12 Gitugutu 2021 mu gacimbiri ka Midodo no ku mutumba Muhuzo muri zone Magara ya komine Rumonge mu ntara ya Rumonge. Muri abo rero banyurujwe harimwo Mutama Alex Nimubona waho ku Midodo be n'abahungu biwe babiri Eric Nduwamungu na Gabriel Nsabiyumva hamwe n'umukozi yitwa Firmine. Iryo joro nyene baranyuruje n'umudandazi yitwa Jean Claude Niyomukunzi yafashwe ariko harirenganira aho ku mutumba wa Muhuzu, akaba rero yariko arataha muri komine Burambi ku rube rwa Midodo. Abasirikari rero bari bakoranye n'imbonerakure izwi cane ku Muhuzu yitwa Asumani Nzirorera be n'umukuru w'umutumba wa Muhuzu yitwa Onesime. Asumani na Onesime rero barafashwe gato barafungirwa muri documentation ariko bo bavuye barekurwa. N'amakuru rero ico gihe yavuye mw'iperereza avuga ko Libere Niyonkuru yasavye ko Asumani na Onesime borekurwa kuko ivyashikiye abo bantu bo atavyo bazi mu gihe bo bakoze igikorwa co kurerekera iperereza rya gisirikare. Vyakurikiye rero bakaba batabigiyemwo. Ese ico gihe iperereza rya gisirikare ryapfiki na documentation n'ubundi biza vyuzuriza kuvyo twabatangarije mbere, kuko wumvise niyo nkuru wese ntakeka araza kugira n'ikibazo. Ese bigenda gute ngo abakozi b'iperereza rya gisirikare bafatwe bagirizwa kunyuruza abantu kandi SNL nayo imaze iyi myaka myinshi iriko iranyuruza abantu batigeze basubira gutorwa irengero? Amaperereza akora amabi gusa kandi ukorera umugabo umwe bigenda gute ngo atangure no kunyinyurana? Kuva iperereza rya gisirikare ritanguye muri rudasanzwe kunyuruza abasivile, ishavu ryaraniga kwa Alfred Innocent Museremu yarajejwe ibiro iperereza mu gihugu hagati bwa mbere ngo yabonaga iperereza rya gisirikare JD ryaje kumuvogera mu mabanga yiwe. Ca kabiri rero camubabaje n'ingene abasirikare banyuruza abantu mu ntara atarundi rwego na rumwe rwabimenyeshejwe nk'uko twababwiye, maze abatwara iperereza mu ntara n'abapolisi bagasigara baragirizwa ivyo batazwi. Ca gatatu rero camubabaje Tumba n'ingene iperereza rya gisirikare JD ryakoresheje amafaranga menshi mu kugura abasanzwe batanga amakuru muri SNL abo bita informateri, maze barabihindukiza ntibasubira gutanga amakuru muri SNL. Ni wa mugani w'ikirundi ngo ukurusha ibijumba gutwara imbwa. Ica kane Museremu rero yapfa n'iperereza rya gisirikare ni inyungu z'amafaranga abatwara n'abakorera izo nzego bakura mu biturire n'ubusuma. None ayo mafaranga adasanzwe iperereza rya gisirikare ryakoresheje mu kunyuruza abasivili yavuye hehe? Ni ikindi kibazo rero zonagurukako. Guka rero ngaho inzovu zibiri zigwana ivyatsi nivyo bihasigara muri iryo nyinyurana ry'inzego zijejwe kugendereza bambaga amatwi, nibo rero bahagorewe. Abatari bake barafashwe muri iyo misi barafunga muri SNL bagirizwa ko bahemukiye documentation mu guheba kuyiha amakuru bakaja kurondera iperereza rya gisirikare JD. Hari n'amakuru y'ico gihe avuga ko hariho n'abishwe muri abo bambaga amatwi. Bose rero mbanga amatwi abo twashoboye no kumenya rero amazina yabo ni nka Jean Bosco n'Ibitega Batazira Bujigenya yakoreshejwe n'iperereza rya gisirikare mu kunyuruza Jean Marie Vianney Badogomba muri Nyakanga 2021 n'abandi. Bujigenya yari amaze kumenyekana kubera ubutumwa rero basanze mu telefone yiwe aho yandikiranye na Braddock ibijanye n'inyuruzwa rya Badogomba. Bujigenya yarafuzwa ajanwa mu mpimba ariko yahavuye asohorwa impimba ajanwa mu iperereza canke documentation aho ico gihe yari agifungiwe. Ubundi rero amenwe yafungiwe muri SNL n'umuinformateur yitwa Nandwi Innocent mu Kanyosha yahoze muri FNL mu ntara ya Cibitoke. Rero havuga uwundi umuinformateur yafatiwe kandi akekwa ko yoba yaramaze no kwicwa. Bose rero bazira ko bahoze bakorera iperereza rya Museremu, nyuma barahindurwa baja gukorera iperereza rya gisirikare ryo risanzwe rirongowe ico gihe na Colonel Ernest Musaba. Mu gice rero ca yandi makuru tuzobagezaho tuzobabwira n'abandi bantu banyurujwe n'iperereza ry'igisirikare mu mezi menshi. Tukazabwira rero uko iperereza rya gisirikare rihemba bambaga amatwi ry'ivyo muri SNL. Tuzogaruka kandi fana rw'iperereza rya gisirikare rya CNDD-FDD mbere tunibaze nabo amaperereza yoboka mu bihangange bitwara igihugu. Ico bikora amaperereza ntahiganirwa gutabara umunyagihugu, yose akora ivyo kuniga no konona ubuzima bw'umurundi. Nta Museremu nta Musaba, inzego zabo zari zuzuye amaraso y'inzirakarengane. Ni inkuru rero twari twabateguriye kugira ngo mumenye vyinshi bigiye bitandukanye biri mu bihangange bikomeye cane. Alfred Innocent Museremu rero akaba yarahagaritswe nk'uko mubizi mu mwaka uheze.
Banywanyi rero ba Hejuru TV turabakengurukiye cane ko mubandanya gukurikira amakuru n'ibiganiro tubagezaho imisi yose, ngusabe rero kugira ngo ntuzocikwe n'ibindi tuzobagezaho kuri iyi mboneshakure niyo twari twabateguriye muri uyu mwanya. Fyonda kuri subscribe niba ukoresha YouTube y'icongereza canke s'abone niba ukoresha YouTube y'igifaransa, ivyonzeko rero uca uronka amakuru n'ibiganiro vyacu uri mu ba mbere, kandi unabisangize bagenzi bawe kugira badacikwa n'amakuru yose tubagezaho. Turazi ko hari benshi badukurikira bari mu Burundi, benshi badukurikira bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika no ku yindi migabane ya kure, kandi turabakengurukiye cane. Imana ibahezagire.